Hello bakunzi ibikorwa bakunzi biterambere ndabaramukije aho muko makora amajobu yanyu ya misi yose umeze neza nanje meze neza ni kuri Pam Channel TV ya televiziyo yanyu idahengeshanya kubahereza ibiganiro bimeze neza uko bisanzwe wiri rero ni wa mwanya cy'iganiro cyanyu ku job aho tubazanira abanyamyuga bariko babikora neza bemeye gukura amaboko mu mpuzu bataho icari ijob uno musi rero twagendeye umunyamyuga uwo bitwa umukordonye murabizi tuvuze umukordonye tumenyeye yuko aba ari umuntu ashona ibirato byacitse canke agasoma kirato cari caraheze mugabo uyu mutumiye nagendeye wewe anabikora afise ibirato akora hano mu Burundi nyene ibirato vyiza cane ndazi mwebwe nyene mwaza kubishima nimwabona ku job siko tayari kuko nawe babwiye nagendeye umunyamwuga uko mwibonera ni Egide turi kumwe Egide nsawo namahoro meze neza yego namahoro uko tayari asha ndiko tayari kwijoba jewe naje niki kiratiki je ibi bintu babitubwira neza ibyari byo ati ngo abajene bose bigisagara bo mu gisagara ko bakora ubukwe muri ibi ngo niwe kurabahereza ibintu bimeze neza cyane gose je ndiko ndabambika kuko nabonye yuko bikenewe ko abajene bo mu Burundi wacu bambara bakabego na cyane cyane ibintu byakorewe mu gihugu cacu byakorewe mu gihugu cacu ego nukuri Egide mukora ibintu bimeze neza ego nk'umunyamwuga uko abikora neza vema urakwiye kuvuga yuko uri kubikora neza Egide ko batakuzi abakunzi banje ku job baba bakeneye kumenya amazina womba nagendeye ninde akora iki ego uwo wagendeye niyo nkuru Egide mba ngaha nyene mu gisagara ndi umupapa ndubatse fise umugore n'abana batandatu rero umwuga mu kuwiyumvira kari bwa mbere nari mutayeri je mfise diplome y'igitayeri nari mutayeri ariko aho hazishira hamwe komeza riza kwigisha abanyamyuga biga ibirato mu Burundi cyashima guheba gushona nja kwiga gukora ikirato rero maze kuciga naracize ndakimenya kuko umva yuko ukwiye guheba gushona hama ukaza gukora ibirato wari umva yuko umenga gushona sivyi wawe byari bimeze gute tubwire gushona byaye byiwanje kuko navyo nabishona ama costume kandi nkambika abantu nene bakabego kuko nivyo nari narigi ariko jewe nsanzwe nkunda umwuga nsanzwe nkunda ikintu cyiswe umwuga iyo rero numvise umwuga ndawiga nkawumenya no kubaka narigeze kubicamwo rero maze kubona ikirato ndavuga ati ndabonye ivyanje nkiyumvira jewe akazoza kanje naciye mvuga ati jewe umwuga yenda gukurikirane kandi ndawushaka nkeneye kuwukora ku buryo abantu benshi bazoza baramenya bakambara ibirato byiwanje nkumva neza nanje ko nezerewe abantu abarundi bambaye ikirato je nakoze ego uvuga ati uciyumvira rero umwuga wacubishira mu ngiro byakugendekeye eske byarakoroheye nkuko wari uvyibaza bo ikiji bwa mbere ntivyoroshe kuko ubwa mbere natanguye ndigishwa nabo bavuye i Nairobi ndavyiga mugabo sinarose ubumenyi buhagije mu nyuma ndaja gukorera umuntu ndabandanya kwiga ndabimenya mu nyuma niho rero niga gukora ikirato hari muri 2014 niho naciga mu nyuma ndakorera n'uyundi mugabo ndahava ndavuga ati reka rero nanje niyungunganye nkora ivyanje ego ntivyoroshe kuko birasaba agatahe katari gato n'ibikoresho byo gutangura byinshi ntitubikora mu Burundi bisaba kubituma mu bindi bihugu rero birasaba umwanya kugira ngo ivyo bikoresho bigushikire ariko rero ubu nyine narabirose ndabikora cyane cyane nk'ibintu byoroshe gukoresha nk'inshato tuzikorera mu Burundi twafise umuntu abikora rero cyangena nkazigurirayo hama nkanzana nkakatagura nkatera ikirato nkakora ikirato uba wibuka ibato watangwa gukora ugitangwa gukora ndavyibuka cyane byari nkibi
Bo ibirato natanguye gukora ntibyari byiza cyane kumwumva umuntu agitangura umwuga ntabakora ibikirato ciza ariko uko nagenda mara imyaka niko nagiye namerera nkora ikirato ciza gushika yaho ikirato cyacu murakibona ko atari ko kitabihijisha wari wese ahubwo abajeni bahaye banyaruke acambaye ntiyova ngo none nawe ntabikubwiye ntiwamenya ko cyakorewe ngayi wacu genshi tuma canza nico kirato ego tukiraho nyene uvuze yuko ugitangwa gukora ibirato ntibabikoze neza nkuko ubikora neza ubu unye ukora rero ibirato bimeze gute ubu unye nkora ibirato by'ubwoko bwose by'amakurere yose ndakora ibirato by'imigozi nk'iki mubona cy'imigozi ndakora ibitagira imigozi ari byo abajene bakunda ndakora n'ibirato bita amabuti biduga hejuru byo byose ni uvyikorera byo byose nigera byikorera ndaza ko mwana bibonye mwasanze ndiko ndakata ibindi nigenda bishira ko amasomera ukanye nkashira ko amasomera ngiri ngaha ibindi byose murabibona n'ibyo niko kazi mwasanze nkora rero imbere yo gutanga gukora ikirato ndatanga nkiyumvira nshaka gukora ikirato imodeli mizuko ama nkaca nakira iforoma nk'iyi ikimubonamo indani iki nico iforoma nkagikorera nkaca nkora igabari y'ico kirato nipfuza gukora maze kuyikora nkaca nzana ryamika rero ku makwire nkacapa nkagikata nkagiteranya nkacubaka gushikaho ndagishira ku iforoma ikamera nkuko ego ubaza ko byose mubibonera turabibona rero simbeshere murabona ko ari ibintu bikorerwa iwacu kandi ni vyiza vraiment ego murabona ko ibintu bikorerwa ngaho iwacu hari abantu benshi batavyemera kandi benshi batarabimenya abantu bamaze kumenya ko bino birato byacu nkandi hantu bagurira ikirato watubwiye ko ukora ibirato by'amasimitwire amaboti abakenyezi hoho gute cyangwa abigeme abigeme n'abakenyezi ndabakora dusandare dusanzwe kuko nawe nyine amaforoma yabo ntaraboneka mugabo nabyetse bifise mu mugambi ariko amasandare barashobora kuyaronka urabona nk'iyi ni sandare tugadukore tudukenya boni bavyita ubukenya mugabo sivye ubukenya nibona ko biriko birakorerwa ngaho iwacu aha nyene bakunzi bo kwijoba abanyamyugo ko baraza rero nk'ibitabizi naho bibona ngaho wamugirana ibikenya mugase bikenya burya byinshi kundi kuntu mu bica mubigira neza byinshi mubona bitembera ngaha byinshi bijya se bikenya nivyo iwacu twikorera mwamwikorera na cyane cyane izi nshato z'iwacu ni nziza gusumba ziya zo muri Kenya bo kubera ziya zo muri Kenya usanga zigumye cyane mu guhera biravunika ariko izi z'iwacu ziri souple ziroroshe zanonotse ziraramba cyane okay abigeme bakene dusandari bararonka yego n'abagabo bakeneye amasandari nabone meza ingiri kata kibaye ni nziza vraiment yambaye barakutoba ihigo agiye nko kuri plage uri kuri rorashaje bamwe bafise imodoka bari kuri volant yego turazikora n'imisentire turayikora n'ingodo murazibona hariya nazo nyine turazikora ngodomoni rero aha musaza durakora byinshi gusa niko hari igihe usanga umwanya atari kirenga cyane yego Egide je machine nayibonye ndabaza ati none ngaha murashona impunzu iyi machine kuri ngaha ikora iki iyi machine naho ubona kumenya ni impunzu musanzwe ntishona impunzu iyi niyo dushonesha ibirato nakubwiye ko dukata tugateranya aha hose urabona ko hashonye naha mukanyangira ndagishona iki ndagiteranya rero iyi machine ishona ibirato ishona impunzu na gato uko iyinye urabona ko ari model ya kera imashini ya kera izi rero ziri na hake ntiziboneka cyane iyi rero akazi kayo naho gushona ibirato n'impunzu ntayo yoshona kubera ifise urushinge atari nka rujya gushona impunzu Egide ndashaka kutubwira kwa gukora iki kirato gisuku kandi ciza antukangira bigufata umwanya numuhe mwanya ukoresha kugira ngo utange ikintu kimeze nk'uko ciza bo mu bisanzwe ikirato navuze ko mu kuciyumvira maze kuciyumvira mba ndagitanguye gukora ikirato ndagitanguye mu gitondo ndakimara ku mugoroba igirato nk'iki inye umunsi umwe ariko ari nk'abakiriya baje biravana na commande hari gihe ndabaha imisi 2 umunsi umwe mugabo biranyaruka kuko sinsanzwe nkorana na jenyene iyo akazi kabaye keshi hari abandi nigishije bize kaminuza nigishije baje kunsanga ko ndabigisha nuko hariho ndiko ndigisha mugabo wari ku ishuri rero iyo akazi kabaye keshi ndarondera n'abandi bafashe tukakora tukanyarukiriza umukiriya kugira ngo ntiyidoge
noneho nta muntu ndakorera yidoga kuko navuze ko abantu bamaze kumenya kino kirato cy'iwacu nta handi bakigurira ikirato kuko ikirato cy'iwacu kirazimbutse nikozwe muri kwire kirazimbutse par rapport ya bijya bindi biva hanze biyumvira abandi gusa nuko abarundi benshi tutarakunda ibintu bikorewe iwacu ariko abantu bamaze kubibona bakabyambara barabishingira intahe ko bikomeye n'ikimenyamenya uwukoreye akuzanira abakiriya benshi aho nyene utukira aho nyene Egide jewe hari umuntu yambwiye ati Egide vraiment agukoreye kirato nta womenye yuko cakore mu Burundi nkiyumvise commentaire nkiyo umuntu ariko aravuga ivyo ukora yuko ari vyiza kandi bikomeye wewe biguhize ihenguvu bo jewe birampa inguvu nyinshi kubera mba ndiko ndumva yuko ibintu nkora ari ivy'amateka abantu bose bavyambara kandi umuntu wese acyambaye ashimikira tukiwanje nkora nukuvuga ico rero sinokigaya ndacishimira cyane kandi vraiment ndazi ko wakirangwe n'umuntu ayikoreye yacambaye kuri mariage abantu bose baramuraba bakavuga ati kabisa tujya muntu kweri arambaye neza rero iyo umuntu rero wumvise ikintu wakoze abantu bagishingira intahe nawe biraguhimbara je rero birampimbara cyane kandi ndabashimira abo bantu bafata umwanya wo kumvuga neza bakavuga ibintu nabakoreye ko ari byiza cyane kandi bikomeye ndabashimira cyane antuka aho bari hose bariko bariyumva Egide ugitangura uyu mwuga ndazi waciye muri vyinshi hamwe wumva kumenga ntiwona bandanya ngaho no munsi wumva yuko amateka yonyine arivugira iyi job yawe ni nk'ibiki washitseko kugira ngo bumva abakunzi bo ku job yuko ijob yose yikunze irafise ahantu gushikana bo ijobo jewe ndayishima cyane kuko navuze ko nubatse kandi mwumvise umuryango mfise si muto batandatu ni kuvuga abana batandatu kubagaburira ubu muri iki gihe ni ibintu bigoye ariko irangaburira naragize n'Imana simpanze mbiwanje ni kuvuga ibyo byose nibyo nishimira ama ibindi nishimira cyane nuko ndiko ndigisha ugwaruka rwo Burundi nago ruzohava rubikora dukiteza imbere ico cyonyene kiranshimisha na jewe kuko hamwe umuga ndawumenye nkabigumizamwe nanye nivyo ndyohera yego ivyo rero hari nivyo maze gushikako nakubwiye ko natanguye amaforoma ngora kuronka ariko ubu ndamaze kuyaronka ndashaka gukora ikintu cyose umuntu ansabye kuvuga iyo ni intambwe ugatangura ni foroma zibiri ejo karonka zitatu igiye karonka izindi gutyo ivyo byose rero nivyo nishimira kumwuga nsanzwe nkora ho bari utugorane dukunda gushika muri job yanyu bo ingorane ntizibura kubera atara amakwire amasha izi nshatse dukoresha ziva mu Burundi vyinshi amakoro amasomere vyinshi biva hanze rero nk'ubunye twumva ngo idolari yaradoze hari gihe ibikoresho bibura mugabo ubunye tiko turabira ku rwego rwiza navuze kubera mu Burundi kera atantu bakora ibirato bariyo n'abantu barangura ibikoresho byo gukora ibirato ntibari benshi ariko ubu kubera bamaze kubona abantu bakora ibirato bariko baragwira ubu bikoresho biriko biraza rero izi ni ngorane dukunda kugira izi nshata ahantu tuzigurira ziratuzimba zirazimvye kubera ngira zikora umuntu umwe mu Burundi kandi akazikora neza zirazimvye rero sinzi nka leta hamwe yiyumvira ikatembera nk'ugo ruganda ikarusaba ko gugabanya amaprix byo byiza gusumba Egide anashanda kubaze akabazo ndazi bivaye ni job ukora urafise nkaho ushaka gushika nka Egide nko mu myaka iri imbere yifuza kuzoba ashitse hehe icyo nifuza gushikako ni byinshi ndavyifuza gushikako ngo ndifuza yuko hamwe ndose umutahe ukwiye ko no kwagura amasoko nkagura naho nkorera ibirato heshi kuburyo atamuntu nk'umuntu w'Igitega yifuje ikirato canje atazorinda kumanuka ino agisanga hariya kimushikira ivyo byose ndavyifuza umuntu w'Ingozi agishifuza ikirato canje atazorinda gushika ino gusa bisaba umwanya kubera uburyo bw'umutahe bugoye mugabo ivyo byose nivyifuzo nifuza nk'igihugu cyose kimenya ibirato nkora aho ushatse ibirato nkora wese no hanze y'igihugu bishobotse no hanze y'igihugu nabo nyene bagashikirwa ivyo nivyo vyifuzo vyanje mfise kandi ndazi ko Imana izofasha nkabishikako tukirangiza ikiganiro
nashaka ugira akajambo ubwiye ugwaruka rwinshi ruheza amashuri ruvuga ati reka turondera akazi, hari abakaronka hari abatakaronka. Nigiki wababwira kuvyekeye umwuga wewe washobora gukora ukabona n'ico waguhaye naho kugejeje? Bo ico nashaka gukebura nk'ugwaruka, bo akazi umusanzwe karahari mugabo sikirenga. Ivyo no hano urwaruka nuko gerageza rukagura imitwe rukiyumvira ivyumviro ushobora gukora, uko ubunye ubuzi bwa leta bo sikirenga kandi wize uhanze amaso uzohabwa akazi na leta si ibintu byoroshe. Nuko bokunda imyuga ko umwuga ni mwiza, umwuga kiza, uko nta muntu yize umwuga musanzwe ashomera, ko umwanya n'umwanya amafaranga barashaka kuvyuka amafaranga ufise umwuga byukana amafaranga. Rero ni biteho imyuga, bakunda imyuga, umwuga ni mwiza, bagerageze kwegera n'abakora imyuga, babihisha imyuga, hama nabo bagerageze gukireya ubuzi bwabo. Atakuza kurondera ngo ugiye gusaba akazi kanaka, ngo gusaba akazi biteze imbere bonyene bwabo. Kandi hanini ikintu gisabwa no kwibanza kuvyiyumvira, ukiyumvira ati jewe ngiye nirondera akazi. Iyo umaze kukiyumvira urahera ku kantu gatoya ukaduga gashika ku rwego naho gutanga akazi. Yego Egide, nukuri kubona umunyamwuga wo mu Burundi akora icyatu nk'iki antukana nziza cyane. Ndashaka ubwira akajambo abantu babona yuko ibintu bikore mu Burundi umenga si ibintu bikomeye, kandi namwe mukuye gushigikirwa nk'abandi. Nakaye kajambo ubwira abakunzi bo ku job meme nawe ko adukurikirana, akajambo babwira kuvyerekeye gukunda ibintu bikoreye iwacu mu Burundi. Ego murakoze nayinda kanyotewe. Bo icyo nagomba mbwira abantu abarundi bene wacu nuko bo kwiga gukunda ibikorewe mu gihugu cyabo. Bo ibintu abantu benshi barasuzugura ibintu bikorewe mu gihugu cyabo ngo bikomeye, ariko ikintu cyose utaragipima ntubona gikomeye. Ndashaka ndabahanure nanjye nihanura, kumbe nanjye ngiyakera niko nari imeze. Ibintu bikorewe mu gihugu cyacu ni ibintu bikomeye cyane. Twebwe nyene twige kwiyemera kwemera n'ibintu bikorwa mu gihugu cyacu, tweguma duhanze amaso ibindi bihugu kuko n'ivyakorewe ahandi, kuko natwe turashoboye kandi ndazi neza ibintu twe dukora mu Burundi birakomeye. Nababwiye izi nshato zikorwa iwacu muri East Africa, u Burundi bwo bwa mbere gukora ushato gwize. Nabo baza kuzirondera ino zikagenda n'amakontinere bashoye hanze, kuvuga iyo niteka. Rero ntiboza baragaye ibintu bikorewe iwabo, nuko bokunda ibintu bikorewe iwabo. Kandi niba bakunda ibintu bikorewe ngahe iwacu bakavyambara bakabona ko bikomeye, bizobaha kudufasha natwe kugira ngo dutere imbere. Twige kwambara ibikorewe ngahe iwacu pana dukurirwa n'abazungu. Yego icyo nicyo nashaka mbwira abarundi, kuko natwe turashoboye. Twige kwemera ibintu bikorewe iwacu, ko natwe turashoboye, tunabikunde, tugure ibintu bikorewe iwacu. Nagada babwire uya je mpora numviza amaradio keshi, umuntu arashobora kuva ngaho agiye kugura ikintu c'ingozi, agiye kurondera icyakorewe iwabo kugira ngo ateze imbere iwabo. Ariko rero abarundi ico kintu kiratugora, sinzi byari ibyo. Nuko rero bo kwiga gukunda ivy'iwabo, bareke gukunda ivy'ahandi gusubira ivy'iwabo. N'ivy'iwabo birakomeye. Nabivuze kuva ntangura, iki kirato cyacu nta muntu aracambara ngo akigaye, nta numwe. N'abashinga amateka benshi baravyambara, kandi murumva ko bari mu nzego abashikiranganje hari abavyambara. Rero nukuri bakuri ibikorewe iwabo, baduteze imbere, natwe duteze imbere igihugu cyacu. Nk'uwo bifuza nawe ashoboye kugushigikira mu gukunda ivy'iwacu akagushorera, yobasanga hehe cyangwa yobaronka gute? Bo kuturonka biroroshe cyane, ko navuze ko nkorera mu gisagara hagati musi ya Ndama House, musi ya BCD muri galerie Bercheba, canke agaca kuri telefone. Ndafise telefone ya WhatsApp ni 79 75 36 36. Iyo telefone bisanzwe urashaka kuntora. Ndafise n'iyindi ya limitere 61 462 396. Aho ucu ntora byoroshe, ukaca telefona tukatuvugana
nkakwereka n'ivyo nkora naho utabibonye ngaha nkakurikira amafoto nko kuri WhatsApp kugira ngo ubanze uze wabibonye uko bisa. Yego rero murakoze. Yego. Egide, reka ndagushimire. Reka ndagushimire urakoze ku tubwiye ku bijyanye ni job yawe. Nukuri mukomeze mutera imbere. Ko mwemeye gukora amaboko mu mpuzu. Ayo maboko ntazobadendereza. Ndazi ivyo wifuza gushikako uzobibona ubishitseko niwashira Imana imbere. Ego nzobishikako naye ndabashimiye cyane ko namwigoye mukavuyo mwari muri mukaza tukaganira kumbure n'abarundi bazobibonerwaho baboneyeho kubikunda baze kudushora ari benshi natwe dutera imbere nabo nyene bambare ibirato bikorewe ngaho babegwe. Ego murakoze cyane. Sawa murakoze. Bakunzi bo kwijob mwumvise Egide yatubwiye ukuri je sinari nzi yuko iki kirato cyo koregwa hano mu Burundi nukuri bakunzi ibikorwa bakunzi biterambere dukunda ivyacu nukuri kumva yuko hari abantu mu Burundi ko bavyuka birewe tuja kurondera hanze ko ino mu Burundi ushaka kuvyikorera ni ikintu kidasanzwe. Abanyamyuga aho bari mukomeze mutera imbere n'abanje ko baravyuka bafise indi migambi mishasha kubwo guteza imbere igihugu mukomeze muhaguruka kwijob ndahari ku bwanyu nzobarondera canke mwe mundondere kugira ngo twese dutezanye imbere. Ikiganiro kwijob kaba kigarukiye ngaha naho kundi musi wa mbere narondeye nabazaniye uwundi munyamwuga ariko arabikora neza nkuko kwijob yama yabazaniye abanyamyuga beza. Kwijob siko tayari.